Abasirikare babiri ba Mali barishwe mu mutego batezwe n'abakekwa kuba abajihadiste. Abandi 8 bo mu nteko za ONU barakomeretswa n'igisasu giturika catezwe mu kuzimu. Ni mu makuru ava mu gisirikare ca Mali hamwe no muri ONU yatangajwe ejo ku munsi w'Imana. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavuga mu makungu muri Israeli, Naftali Bennett niwe yatowe kuba umushikiranganji wa mbere wa Israeli, asubiriye Benjamin Netanyahu yari amaze imyaka 12 arongoye iyo leta y'abayahudi. Ni mu matora mu nama nshingamateka yabaye ejo ku munsi w'Imana. Naftali Bennett agiye kuba umushikiranganji wa mbere mu kiringo c'imyaka 2 aho azosabikanya ubutegetsi n'indi migambwe ya politike 8 yagiye hamwe kugira irangize intwaro ya Netanyahu. Ku mugabane wa Buraya, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yatangaje ko inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango G7 yabayemwo ugukorera hamwe gutangaje kandi kwatanze umwimbu mwiza. Yavuze ko ivyo bihugu bitunze kuruta ibindi ku isi byateye intambuko mu rugamba rwo kurwanya umugera wa COVID-19, ugusubira kunagura ubutunzi bw'isi no kudoma urutoki ku gihugu c'Ubushinwa ku nyifato yaco itabereye. Abo bategetsi batangaje ko bazofashisha isi incanco zingana umuriyaridi, harimwo ica kabiri cazo zizotangwa na Leta Zunze za Amerika. Ni mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko incanco zikenewe ari miliyaridi 11. Perezida Biden ejo ku muhingamo niho yashika i Buruseli mu Bubirigi kwitabira inama ihuza ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kurwaniriza umwansi hamwe OTAN, hamwe n'inama izomuhuza n'abakuru b'ibihugu vya Buraya. Ni imbere y'umubonano uhanzwe amaso na benshi uzomuhuza na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi wa gatatu i Geneve mu gihugu c'Ubusuwise. Mu gihugu c'Ubushinwa abantu bashika kuri 12 barapfuye, abandi 39 barakomereka bikomeye inyuma y'aho umuringoti utwara umwuka wa gaze uturikiye mu mihana y'abantu. Abajejwe gutabara bashitse ahabereye iryo sanganya mu gatondo ka kare ku munsi w'Imana mu gisagara ca Xi'an kiri mu ntara ya Hubei, baca batwara abantu 150 mu bitaro. Ubutumwa bwatanzwe ku mbuga ngurukanabumenyi n'umutegetsi wo muri ico gisagara buvuga ko abatabara bakibandanya ibikorwa vyabo. Isanganya nk'iri ryarabaye mu kivuko ca Qingdao ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubushinwa mu 2013, aho abantu 55 bahasize ubuzima igihe umuringoti utwara gaze waturika. Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru. Nshuti z'ijwi rya Amerika, mu kanya turakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ubwiyongere bwa COVID-19 bwatumye leta y'u Rwanda yongera gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo zari zarorohejwe. Usuzumye muri Burera, ugasuzuma Musanze, ugasuzuma Gicumbi, ugasuzuma Kagitumba, urabonamo abantu bafite ubwandu. Abataha mu ndege, abagenzi basanzwe baza mu ndege, urabibona indege iva Uganda igihe izinaha. Uwo ni muganga Daniel Ngamije, minisitiri w'ubuzima mu Rwanda. Mu Rwanda kandi ikipe AS Kigali niyo iri ku isonga mu makipe arimo guhatanira igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Naho amakipe ya Messager Ngozi, Flambeau du Centre, Aigle Noir na Musongati niyo azakina igice cya kabiri gishyira icya nyuma mu gikombe cyitiriwe uwahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru y'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubwiyongere bwa COVID-19 mu Rwanda bwatumye guverinoma ihindura zimwe mu ngamba zo kwirinda icyo cyorezo zari zarorohejwe mu minsi ishize. Zaraye zongeye gukazwa. Ni inkuru y'umunyamakuru y'ijwi rya Amerika Asumta Kaboye.
Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu minsi 11 ishize mu Rwanda hagaragaye abanduye COVID-19 bagera kuri 900. Mu kiganiro abaminisitiri batatu barimo uw'ubuzima, uw'ubucuruzi n'ubutegetsi bw'igihugu bakoreye kuri televiziyo y'igihugu nyuma y'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yasuzumaga uko kwirinda COVID-19 igeze yasohowe mu ijoro ryo kuri wa gatandatu, bagarutse ku ngamba zikwiye gufatwa mu guhangana n'iki cyorezo cyongeye kwiyongera mu Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Muganga Daniel Ngamije yatangaje ko muri iyi minsi ishize bagiye bapima abantu iyi virusi ahantu hanyuranye, harimo ku masoko, mu mujyi wa Kigali, mu ruganda rwa Surufo rusanzwe rukora amasabune, ndetse uru ruganda rukaba rwarahise rufungwa nyuma yo gusanga abasaga 10% ry'abakozi bose baranduye COVID-19. Agasobanura zimwe mu mpamvu zatumye ubu bwiyongere bubaho. Hari cya kirunga cyo hakurya hariya cyarutse, habaye urujya n'uruza rw'abantu benshi, nubwo hari abo twasuzumye ariko ntabwo twasuzumye buri wese kubambutse. Icya kabiri, hari ibiri kubera mu gihugu cy'abaturanyi Uganda, hari ubwiyongere bukabije bwa kiriya cyorezo ku buryo bagiye no muri guma mu rugo. Hari abanyarwanda bakoreragayo bari gutaha, bamwe bagaca inzira zisanzwe cyangwa se njyapanya, ariko urabasangamo isuzumye muri Burera, ugasuzuma Musanze, ugasuzuma Gicumbi, ugasuzuma Kagitumba, urabonamo abantu bafite ubwandu. Abataha mu ndege, abagenzi basanzwe baza mu ndege, urabibona indege iva Uganda igihe izinaha indege yacu twagiye tubona kenshi hazamo 2, 3 muri kiriya cyumweru gishize. Aha nacyo gituma hafashwe icyemezo cyo guhagarika Rwanda kujya Uganda. Minisitiri Ngamije anakomoje ku bacuruza inzoga bihishe mu mazu y'ubunywero nk'imwe mu mpamvu zatumye COVID-19 igenda irushaho kwiyongera. Ikibazo cyakomeje kuvugwa ko nubwo utubari dufunzwe ku mugaragaro ariko abantu bakomeje kutunyweramo rwihishwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Gatabazi yasobanuye ko bagiye gukurikirana iki kibazo bagiyereye mu mizi. Ubu tugiye gushyira imbaraga zikaze mu gukurikirana kuri buri sibo, kuri buri mudugudu, kuri buri kagari ibyo tubari dukora twihishe mu ngo. Bagiye bafatwa ariko bose ntabwo barafatwa. Turakora ibishoboka byose kugira ngo iki cyemezo cyubahirizwe, dufatanyije na polisi, dufatanyije n'inzego z'ibanze, tunafatanyije na Youth Volunteers bashobora kuturangira hose biba byabereye no guhanahana amakuru ku buryo abantu batajya kwihisha. Hari n'abasiga banywera mu mamodoka, hari n'abasiga barahindura utubari bakadukora mu ngo zabo. Ndagira ngo rero nabyo babyumve, aho kugira ubwoba bwaguma mu rugo, washyira imbaraga mu kwirinda, bityo guma mu rugo ntizazi gusanga ikubuza gukora ubukungu kugira ngo butere imbere. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko kimwe mu bintu byatumye COVID-19 yiyongera hagaragaramo kudohoka ku mabwiriza, cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi. Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Habyarimana Beata yongeye gusobanura ko mu gihe u Rwanda rushyigikiye ko ubukungu bwakomeza kuzamuka nubwo COVID-19 ihari, abacuruzi badakwiye gukorera ku jisho. Umva rero ni ngombwa ko abantu bumva ko kuba twafashe ibyo byemezo no kugira ngo n'ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kuzamuka. Numva by'umwihariko ku bakora ibintu by'ubucuruzi habayemo kuregeza gukomeye, ndetse nyamara icyorezo kidutwara abantu. Hari abakora ubucuruzi butandukanye bameze nk'aho bashaka kwihishanya na polisi, babona polisi idahari bakidegembya. Ndumva ndi bukangurire abafite ubucuruzi bwose, by'umwihariko abafite ahantu bahurira ari benshi, ni ukuvuga amasoko. Abayobozi b'amasoko bongere bagenzure, ese koko abantu barakaraba intoki igihe bagiye kwinjira mu masoko? Ese abantu barahana intera mu isoko? Hari amaduka menshi nagiye ndeba nkasanga umuntu arinjira unagasohoka y'amabwiriza yo kwirinda atariho. Kuri butike mu mudugudu aho bahurira ari 3, 4 kuri kontwari bagira ngo bagure, ntibahana intera. Inama ya minisitiri yarayiteranye ku mugoroba wo kuri wa gatandatu yategetse ko ingendo zihagarara guhera saa 3 z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo. Inama kandi yasabye abaturarwanda bose guhagarika akazi kabo isaa 2 za nijoro kugira ngo bagere mu ngo zabo bitarenze saa 3. Undi mwanzuro wafashwe ni uko imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange za bisi zemerewe gutwara abantu batarenze 50% by'umubare zagenerwaga gutwara. Abatwara bisi kandi basabwe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa bambaye agapfukamunwa. Ku bijyanye n'insengero naho hari impinduka zatangajwe mu nama y'abaminisitiri, aho umubare w'abemerewe kuzijyamo wagabanijwe ukava kuri 50% ugashyirwa kuri 30% waba urusengero rusanzwe rwakira. Ni mu gihe kandi resitora na kafe zizakomeza gukora ariko ntizirenze 30% ry'ubushobozi bwabo basanzwe bakira. Iyi myanzuro mishya ivuga
avuga ko ubusabane n'ibirori bitandukanye bibera mu ngo bibujijwe. Kugeza ubu mu Rwanda imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 28,146 aribo banduye COVID-19 mu bipimo bisaga 1,500,000 byafashwe. Mu gihe bamaze gukingirwa kugeza ubu bagera ku 389. Minisitiri w'Ubuzima akaba amaze gutangaza ko uyu mwaka uzajya gushira mu Rwanda hakingiwe abagera kuri 5,000,000 muri 7,000,000 z'abakeneye urukingo. Izi ngamba nshya zafatiwe mu nama y'abaminisitiri zizatangira gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakoze. Turacyari mu Rwanda aho Bwana Peter H. Vrooman, ambasaderi w'Amerika mu Rwanda, yarayasabye abagize umuryango nyarwanda kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu, aho bakunze kwita nyamweru, kuko nabo ari abantu nk'abandi. Bwana Peter Vrooman yabisabye ubwo yashyikirizaga inkunga y'ibiribwa abafite ubumuga bw'uruhu batuye mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu wabaye ejo ku Cyumweru. Eric Bagirubusa arakomeza iyi nkuru. Nduwayezu Jean Paul atambuke. Iyi ni impano ambasade y'Amerika yatugeneye kugira ngo uyu munsi wacu ugende neza. Ishimwe Noella nawe yatambuka yihuta. Bwana Jean Paul Ayishuti, umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka banyamweru, arasoma urutonde rwa bagenzi be abasaba gutambuka bagashyikira inkunga y'ibiribwa bagenewe na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda. Ni mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu. Mu ijambo yagejeje ku bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda akoresheje ururimi kavukire benshi muri bo bumva, Bwana Peter H. Vrooman, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, yarishingiye ku ndirimbo Nge Nawe, umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu yagaragayemo aririmbana n'umuhanzi w'umunyarwandakazi Clarisse Karasira, ibumbatiye ubutumwa ko abantu bose bafite uburenganzira bungana. Clarisse na Patrick bavuga ko nezezegwa no kubona nije nawe turi we dufatinije urugendo kabone nubwo hari abatabyumva, yego, ariko ejo ni heza huruta uyu munsi niba bose bamenya bakamera ko umuntu ari n'undi, sibyo? Natwe turi abantu n'abandi, kuko nge nawe paradizo y'Imana. Mu nkunga z'ibiribwa ambasade y'Amerika yatanze ku bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda birimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Kuri Bwana Dieudonné Akimana Duhaye ukuriye umuryango wita ku bafite ubumuga bw'uruhu OIPA mu mpine, agashimangira ko iyi nkunga ije abafite ubumuga bw'uruhu bayikeneye. Turabashimira cyane rero ambasade y'Amerika ko badufashije iki gikorwa kigashoboka, kandi rwose tunabizeza ubufatanye bwiza kugira ngo tuzakomeze gukorana neza, kuko yadukoreye igikorwa gikomeye tutari kwishoboza nk'umuryango twenyine, kuko urumva twarabaprocinze tubabwira intego zacu n'icyo twifuza gukora, bacyumva neza, baduha inkunga y'ibiribwa twatanze kuri buri muntu ufite ubumuga bw'uruhu umunyamuryango wacu, kugira ngo bimwe twariraga muri hoteli kandi noneho batuze kumekinga shuwa yuko noneho abibonye agiye kubirira mu rugo. Ubusanzwe kuvuka ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa kubyara umwana afite ubumuga bw'uruhu biba bitoroshye mu muryango. Madamu Riziki Akimpaye ni umubyeyi w'abana 3 bose bavutse bafite ubumuga bw'uruhu. Avuga ko yakunze gutotezwa n'umugabo bashakanye ndetse n'abaturanyi, gusa magingo aya akavuga ko itotezwa rigenda rigabanuka ageranije na mbere. Kuri we akavuga ko ubufasha bwa ambasade y'Amerika ku bafite ubumuga bw'uruhu ari ikimenyetso cy'umutima wa kimuntu. Byatunejeje cyane. Ubundi najyaga numva kuko ambasade y'Abanyamerika itajya muri ibintu nk'ibi ngibi, ariko byanejeje cyane, ndanabashimira. Barafite uwo muntu, Imana ijye ibaha umugisha. Byatunejeje cyane, n'ibyo baduhaye byo kurya twabishimye, Imana ibaha umugisha, isubiza aho bakuye. Mbese baradukunze. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, Bwana Vrooman uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda yasabye abagize umuryango kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu kuko nabari abantu nk'abandi. My main message is that people with albinism are like everybody else
and we should not discriminate against them. Aragira ati ubutumwa bwanjye bw'ibanze ni uko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abantu nk'abandi bose, ntitwagombye kubavangura, ntitwagombye kubibasira nk'uko bikorwa mu bindi bihugu. Bagombye gushyirwa muri gahunda zose mu byo dukora, haba mu kazi, mu burezi no mu buvuzi. Ndashima leta y'u Rwanda kuba yarabashije gukora ibishoboka abafite ubumuga bw'uruhu bakabona amavuta barinda imirasire y'izuba. Ibiribwa byatanzwe na ambasade y'Amerika bigenewe imiryango 150, irimo imiryango 65 mu mujyi wa Kigali, imiryango 45 mu karere ka Musanze n'imiryango 20 Rutsiro. Kuva mu mwaka wa 2013 nibwo umuryango w'abibumbye wemeje ko tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi ngarukamwaka mu kuzirikana imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu. Ku Rwanda ni ku nshuro ya 7 ugiye kwizihizwa, ariko kubera icyorezo COVID-19 nabwo bazawizihiriza mu ngo. Kugeza ubu umuryango wita ku mibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda OIPA urabarura abanyamuryango 238 baturuka mu turere 7. Imibare iheruka ku rwego rw'igihugu mu 2012 yagaragazaga ko basaga 200,000. Haba mu myigire no mu myumvire haracyari ihurizo rikomeye, bagasaba ubutegetsi gukora ubukangurambaga bwimbitse mu bagize umuryango bakumva ko ari abantu nk'abandi. Natwe turi abantu nk'abandi, imbaraga dufite ziruta inzitizi duhura nazo, niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ku bafite ubumuga bw'uruhu. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Intumwa z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika yo hagati CEEAC ugizwe n'ibihugu 11 zari mu Burundi muri iki cyumweru twaraye dusoje, zabonanye n'abategetsi batandukanye n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga nka OCHA, OIM na PNUD. Hari hagamijwe kwigira hamwe uko abanyagihugu bafasha mu gihe cy'ibyorezo. Eroje Birikaneza abaye inkuru irambuye. Izi ntumwa z'ishyirahamwe ry'ubutunzi rya Afurika yo hagati rigizwe n'ibihugu 11 ziri mu Burundi kuva ku munsi wa Mungu uheze, zabonanye n'abategetsi batandukanye hamwe n'abaserukira ibisata mpuzamakungu mu gihugu birimo OCHA, OIM hamwe na PNUD. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe uko abanyagihugu bahura n'ibiza, isibe, abimurwa kubera imvo zitandukanye zifatiye ku ihindagurika ry'ibihe bofashwa neza kurusha. Ariko kandi iryo shyirahamwe rikeneye ko mu gihugu kimwe kimwe hoba ikigo canke ibigo bijejwe ibisata kanuni hafatiwe ku vy'igihugu cose kimaze guhangana navyo. Uburundi nabwo bugiye guhabwa ibisata bitatu harimo ico gutunganya amazi. Et 2015, nous avons pris la décision avec les chefs d'État qu'un pays qui est leader sur les questions dans un secteur économique doit abriter sur son territoire le centre de coordination du secteur, doit abriter sur son territoire un observatoire. Mu bihumbi 2015 twafashe umwanzuro n'abakuru b'ibihugu ko igihugu kijejwe igisata runaka kibwirizwa kugira no ku butaka bwaco ikigo c'ugusanganya ibikorwa by'ico gisata, urwego rw'ubugenduzi n'ikigo c'ubushakashatsi. Ku vyerekeye Burundi bizoba ari bijanye n'imyuzura, bisigura ko akarere kose gategerezwa kuzohora karaba Burundi ku bijanye n'imyuzura byose harimwo n'intega bizoza muri kazoza. Twaniyumviriye nk'uko abafaransa bavuga ko ikibi gishobora kuba mw'iciza ikibazo kijanye no gutabara. Uyu munsi amakuru naronse ni uko atari rya mbere haba imyuzura nk'iyi ngaha, ntaco twigeze dukora. Ubu dushaka gusaba ibihugu byacu guhaguruka, nico gituma iruhande y'umugambi wo kurwanya imyuzura twifuza gusaba Repubulika y'u Burundi dukunda cane kurongora n'ibijanye no gutabara. Hejuru y'iyi migambi hari n'ikigo kiraye byo gutunganya amazi kitararonka igihugu kicakira. Naha hari akaryo ku Burundi kandi twifuza ko ico kigo kiza hano kandi tuzobugira kiza ha mu Burundi. Donc là nous voulons aussi faire ce plaidoyer là pour que ce centre de gestion de ressources en eau soit ici. Niko Honoré Tabuna, komiseri ajejwe ibidukikije, ibinyabuzima, uburimyi n'iterambere rirama muri CEEAC yavuze mu kiganiro y'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane. Hejuru ya bino bigo umuryango w'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubutunzi rya Afurika yo hagati uhereye ku Burundi uvuga ko ugiye kwironderamo inyishu mu gihe hagize igihugu gihura n'ibibazo nk'uko bisigurwa na Nseni Baruta atwara umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ibiza n'isibe mu Burundi. Umuryango ukoresha uburyo intererano z'ibihugu kandi ibihugu gifise ico cirengeje kigira ico gifashije. Nk'igihugu ca Kameruni kirafise umwimbu w'umusesekara kirashobora gufasha, bazocegera gishobore gufasha kuri ivyo biba ari umwimbu umusesekara. Ikindi gihugu gishobora gutanga ikindi kizoba gifise. Uburyo dukoresha buva muri ibi bihugu, usivye ko n'ibihugu bitanga abahinga baza gukorera muri uwo muryango. Inyuma ya Angola iramutwa CEEAC muri kino gihe hazokurikira Burundi. Niba rutayemeza ko arakunguka ku gihugu, Burundi buzohungukira vyinshi no kuzohiganwa mu bibanza, kuko ubu ntibikiri ivyo gugena ngo wewe genda muri iki kibanza. Ni higanwa cyo mu bibanza. Cyo gihe Burundi buzoba burongoye umuryango, muzoshikirizwa ibibanza bizoba
bihari abarundi bitegure guhiganwa n'abandi bo mu bindi bihugu kugira ngo Burundi butsindire ivyo bibanza. Mbere hazokwirikira n'inama y'abakuru b'ibihugu izokwirikira inama y'Igoma izoba mu kwezi kw'indwi. Inama y'abakuru b'ibihugu rero igazoca igira icifunditse kuri ivyo abahinga n'abashikiranganje bazoba bashitseko muri iyo nama y'Igoma. umurwi w'intumwa za CEEAC ugendeye Burundi mu gihe muri aya mezi ashize hibonekeje muri ico gihugu imyuzura myinshi iturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo. Mu ntara za Bujumbura mu Burengero, Rumonge mu manuko bushira Burengero, abantu barenga 10,000 barateshejwe izabo niyo myuzura. Umwaka ushize abarenga 25,000 nibo bashikiwe n'ako kabi. Izi ntumwa zaroye mu Burundi zivuye Igoma mu buseruko bwa Kongo aheruka gupfa abantu 32 bahitanywe n'ibirunga vya Nyiragongo vyadukije giturumbuka nk'uko abahinga bavyemeza. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12044419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ni kuri radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho amakuru ya siporo n'imikino. Duhereye mu Burundi, amakipe Messager Ngozi, Flambeau du Centre, Aigle Noir na Musongati niyo azakina igice cya kabiri gishyira icya nyuma mu gikombe cyitiriwe uwahoze atwara Burundi Petero Nkurunziza. Umukino wa nyuma uzaba tariki 26 z'uku kwezi kwa gatandatu. Desire Hatungimana abaha inkuru irambuye. Kuri uno w'Imana niho inkino zo gusubiriza muri ico gikombe citiriwe Petero Nkurunziza zaba. Umugwi wa Flambeau du Centre wari wanganije na Vitaro mu rukino rwa mbere Bujumbura, watsinze Vitaro worohewe cyane ku bitsindo 3-0 vyose hamwe bica biba 6-3. Mu rukino rukaba rwaranezereje cyane Omar Ntakagera amenyereza Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega ku ntambwe abakinyi biwe bagezeko. Ngo ica mbere turashimira Imana kubera ntiyashoboye kubidushoboza ko tuyitsinde. Ibaze yikuru ko twakinye umupira tumeze neza, urabona ko umupira twatembeje nko twama dukina, muvuma ziraba nyinshi, natwe dufise determination gose kubarusha no munsi. Umwanya ugenda umva nabo baca bashaka kugurura ko tutamaze kubatsinda kimwe, baciye bugurura ko bashaka kugombora. Amacha turaronyene dukina neza. Omar Ntakagero umumenyereza Flambeau du Centre yanamenyesheje ko atarukino na rumwe bakengera, intego yabo kwamara kurondera ibikombe. Tugiye gutegura nko twama dutegura match yose, dukinya ari championnat ari coupe, uko match yose ukinye genda ufise iyo determination kuvuga turabe ko utsinda Imana ikagufasha. Tugiye kwitegura nko dutegura izindi zose. Izo nkino rero zabaye imigwi yemerewe gukinisha abakinyi bashasha yaguze, byarabangamiye cyane umugwi wa Vitaro umaze gutakaza abakinyi benshi, tutibagiye n'umumenyereza wabo Olivier Niyunge ko agiye kuzomenyereza umugwi wa Bumamuru mu higanwa ryimirije ry'umwaka wa 2021 mushira umwaka wa 2022. Ale Bangama yari cegera ciwe niwe yasigaranye uwo mugwi wa Vitaro vyimfata kibanza. Yipfuriza Flambeau du Centre yabatsinze kuzotwara igikombe, bobubu igisigaye no gutegura umugwi uzobe mwiza gusumba uno mwaka nkuko yabishikirije. Urabona abakinyi benshi bavuye muri Vitaro, ubu two turagira ama nouveau recrutement kugira ngo championnat ya 2022 tubone ko natwe turashobora kuduga. Mu zindi nkino zabaye, Musongati uwundi mugwi wo mu ntara ya Gitega watsinze Kayanza United igitsindo 1-0, bica biba vyose hamwe 2-1 kuko mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo 1-0. Messager Ngozi nayo ku kibuga cayo Ibuye muri komine ya Mwumba, uwo mugwi waronse intsinzi yoroshe ibitsindo 3-0. Ibitsindo vyose hamwe bikaba vyabaye 4-1 kuko mu rukino rwa mbere Imuyinga iyo migwi yari yanganije igitsindo 1-0. Mu rukino rugira kane Aigle Noir y'Imakamba yanganije na Rukinzo y'igipolisi igitsindo 1-0. Uwo mugwi w'Imakamba
ukaba ari uzobandanya mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma kuko wari watsinze mu rukino rwa mbere igitsindo kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma kizoba igenekezo rya 20 mu nkino za mbere n'igenekezo rya 23 mu nkino zo gusubiriza. Message Ngozi zotana mu mitwe na Musongati, nayo Aigle Noir ikine na Flambeau du Centre. Tubamenyeshe ko iryo higanwa ryitiriwe Petero Nkurunziza ari ubwa mbere ritunganijwe, ryahuje imigwi 8 ya mbere kuri 16 igize higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Mu Rwanda ikipe ya AS Kigali niyo iri ku isonga mu makipe arimo guhatanira igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Inkuru ya Jean-Claude Munyandinda. Kuri iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda yari yakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 4 ku makipe 8 arimo guhatanira igikombe cya shampiyona no ku yandi makipe 8 ari mu rugamba rwo kwirinda kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Marine FC yanganyije na Rayon Sport igitego 1-1. Uyu mukino wari watangiye saa 6 ku manywa y'ihangu. Mu wundi mukino wabereye kuri icyo kibuga cya stade Umuganda guhera saa 9 n'igice, Rutsiro FC yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Kuri stade Huye Butare ikipe ya APR FC yatsinze Police FC ibitego 3 ku busa. Hari ingingo umutoza wa Police FC usa n'uwamaze gusezera ku gikombe arasobanura impamvu yarushijwe na APR FC. Match yarigoye, mwese namwe mwabonye ko match yarigoye. Twakinye ivyo twashobora gukina, twakinye turagerageza, no kuvuga twari dutanguye gufatirana neza, dukinye turiko turaronka ekipe yacu ishobora no guhuza, cyatugira ikibazo cy'imvune cha Oze na Evode. Wabonye yuko muri match twari tubashaka cyane, bari kutuzanira avantage. Kuri stade y'Imuhanga ikipe ya AS Kigali yanyagiye Espoir FC ibitego 4 ku busa. Kugeza ubu ku rutonde rw'amakipe 8 ya mbere arimo kurwanira igikombe cya shampiyona, ku isonga hari AS Kigali ifite amanota 10, APR FC ikaba ya kabiri nayo ifite amanota 10. Ikipe ya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota 5, Marine FC, Police FC, Espoir FC na Bugesera FC nizo zikurikiraho imwe ikaba ifite amanota 4. Ikipe ya 8 ni Rutsiro FC ifite amanota 2. Mu itsinda ry'amakipe arwanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri kuri stade Ubworoherane ikipe ya Musanze FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego 1 ku busa. Kiyovu Sport nayo itsinda Gorilla FC 1 ku busa kuri stade de l'Amitié ku Mumena. Kuri wa mbere ikipe ya Gasogi United irahura na Etincelle FC kuri stade Bugesera, naho Sunrise ikaza gukina na AS Muhanga kuri stade Golgota i Nyagatare. Muri iki gikundi cy'amakipe 8 mu myanya y'inyuma muri shampiyona, Kiyovu Sport ni iri imbere n'amanota 9 mu mikino 4, Musanze FC igakurikiraho ku mwanya wa kabiri nayo ifite amanota 9. Ku mwanya wa gatatu hari Gorilla FC ifite amanota 7, Gasogi United ifite amanota 5 ikaza ari ya 4. Ku mwanya wa gatanu turasanga Mukura Victory Sport ifite amanota 4, iya gatandatu ni Etincelle FC ifite amanota 3, Sunrise ni ya 7 n'amanota 2, naho iya 8 ano ya nyuma ni AS Muhanga itarabona inota na rimwe mu mikino 3 imaze gukina. Yari Claude Munyandinda i Kigali.